Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose ku isi yose. Muri kumwe ni Françoise Habonayo. Numva nshimiye Imana gose kubera yuko bihimbaye kongera kuduha umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Naho turi kure na kure hariho igihe tuzoshika iwacu aho kubana nyakubana tukicarana tukavugana tukabonana tukaramukanya gutandukana kundi kukihari, ariko ubu ko bimeze uko ntaco, reka turamukanye nk'uko nyene. Imana ishimwe. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo ca Timoteyo, icete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Turasoma duhereye hariya ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Paulo intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yagomvye, intumwa yo kuvuga isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Ndakwandikiye Timoteyo mwana wanje nkunda, ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wewe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Imana nkorera nkurikiye ba sogokuruza, mfise umutima utanduye utari mwijwi rinyagiriza ikibi, ndayishimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ijoro n'umurango. Nibuka amosozi yawe ngakumbura kukubona ngo nuzure umunezero, kuko nibutse ukwizera kutari umwuryarya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Eunike, kandi ndazi ntakekeranya yuko kuri muri wewe nawe. Imana nishimwe. Aya n'amajambo nagomba kugira ngo tuganire ko muri kano kanya. N'amajambo Paulo yandikiye Timoteyo nk'uko mubisomye, yamwise umwana wiwe, yamuvyaje ubutumwa bwiza. Hanyuma rero yumva aramukumbuye aca aramwandikira. Nk'uko uyu munsi nawe ufise abukunda, mwakoranye ibikorwa vy'Imana, mwasengeye hamwe, mwaduze imisozi hamwe, mwakoranye hariya na hariya, uco hibuka ukamuramutsa. Aha rero Paulo nawe yandikiye Timoteyo avuga amajambo nagomba ko tuganira ko. Amajambo novuga nti yabanje kwivuga, hanyuma avuga ubucuti bafitaniye, hanyuma avuga n'ico yashaka kumubwira. Yesu nashimwe. Ariko hano ni ndamukanyo yarivuze, yavuze tiki Paulo intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yagomvye, intumwa yo kuvuga isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Ndakwandikiye Timoteyo mwana wanje nkunda, umuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wewe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Ndagomba kugira ngo twinjire mu ijambo turamaye amajambo Paulo yamwandikiye. Nshuti nkunda, aha turacari muri ca cigwa cacu citwa communication, kuganira. Kuganira bifise ama etape menshi. Aha Paulo yaramubwiye ati, yarabanje arivuga ati jewe Paulo intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yagomvye, intumwa yo kuvuga isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Mbega wowe wivuga nkande uri kuraramutsa mwene data wundi? Wewe uvuga ngo iki? Mbega nawe uri umukozi w'Imana? Uravuga utegome ndi pasteur, egome ndi umuririmbyi, egome ndi umuvuga butumwa, egome ndi iki? Sawa. Ariko yaciye avuga ati nk'uko Imana yagomvye. Ndagombira ijambo turihagarare ko bene data, ngo nk'uko Imana yagomvye.
hariho abantu benshi bagiye mu bikorwa batatumwe n'Imana. Hariho abantu benshi bagiye batumwe n'amaronko yandi Satani yabahebesheje ngo mu bikorwa hariyo amafaranga. Hariyo abandi bafise izindi mvo zabatumye bagenda, ariko nizere ko wowe utarimo. Umukozi w'Imana Yesu aguhezagire kandi agushigikire. Pawulo avuga ati nk'uko Imana yagomvye, Yesu nashimwe. Imana yarabigomvye. Nanje uyu munsi navuga nti Imana yarabigomvye. Data nahabwa icubahiro. Hanyuma baravuga ati intumwa yo kuvuga isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Hariho ibyo twatumwe kwamamaza inkuru nziza zo muri Kristo Yesu. Twatumwe kubwira abantu yuko hariho ibyizigiro, yuko hariho umunsi tuzoruhuka. Twatumwe gusubizamwo abantu ivyizigiro. Twatumwe gufasha abandi kugira ngo babandanye mu rugendo, guhumuriza abandi, kubatera intege. Yesu nahabwa icubahiro. Nshuti, ukomereze aho nyene. Haleluya. Ukomereze aho nyene. Uko nyene Yesu yagutumye, uko nyene yaguhamagaye, ukomereze aho nyene. Igikuru ni ukumenyana n'uwo mwavuganye. Yesu nashimwe. Nturabe ibyo byago bikuzungurutse, nturabe uko kuntu Satani aguhagurukiye. Oya, uko niko vyamye, kandi nizo njya z'abantu b'Imana. Ibyago tubicamo tukarengana, kandi nanone nibyo bituvugutira. Yesu nashimwe. Ndakwinginga nshuti nkunda, uramiriza aho nyene, uhagarara aho nyene. Ico nyene Yesu yagutumye aba ari cyo ukora. Aho nyene Yesu yagushize aba ari cyo ari uhagarara. Kimwe gusa, urabe kure aho Yesu yagutumye. Paulo aravuga ashima Imana ati nk'uko Imana yagomvye. Kandi aravuga ati jewe natumwe kubwira abantu ivyizigiro. Intumwa yo kuvuga isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Hariho ubugingo. Abari muri Kristo Yesu hariho ubugingo. Haleluya. Turiteze ko Kristo Yesu aza kudutwara tukabana nyakubana. Imana ishimwe. Yamwandikiye rero amubwira iki? Icambere yamwandikiye ku murongo wa 2, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanje nkunda, ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wewe, biva ku Mana Data wa twese no muri Kristo Yesu umwami wacu. Amwandikira amuhezagira. Haleluya. Mwene data uri kurankurikira, mu kanwa kawe havemwo guhezagira abandi. Uramukije ubundi umuhezagire ati ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data bibane nawe. Haleluya. Bene data munkurikira, ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese ahoraho bubane namwe mwese aho muri hose. Ubuntu bwa Data wa twese bugukurikira aho uri hariya mu kazi. Ubuntu bw'Imana bugukurikira aho uri aho muri famiye yawe. Ubuntu bw'Imana bugukurikire aho nyene uhagaze mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana, amahoro ya Yesu abane nawe. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro. Imbabazi z'Imana zikubeko. Haleluya. Imbabazi z'Imana zikubeko nshuti nkunda. Imbabazi. Umuntu acumura kenshi, umuntu atirigana muri byinshi. Imbabazi z'Imana zitwitangira imbere. Imbabazi z'Imana zikwitangira imbere. Mwene data, imbabazi z'Imana zikubeko. Numva muri iki gitondo ngomba kuguhezagira mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi za Data wa twese zikubeko. Kuko nizakubaka aca yirengagiza vya bindi vyose wamucumuyeko. Aca yirengagiza vya bindi kugenda uramurogotako. Kwa kundi ugenda uridodomba. Kwa kundi ugenda uramutuka ngo yakwimye biriya na biriya. Kwa kundi utibuka vya bindi vyose yakugiriye. Imbabazi z'Imana zikubonekeko. Haleluya. Umuntu aribagira. Akibagira aho Imana yamukuye. Akibagira ivy'Imana yamukoreye. Niko bimeze. None niba dushaka kwibagira ibyo abantu badukoreye, ivy'Imana yadukoreye twikorera kuvyibagira gute? Abantu tubana, murashaka kubana n'umuntu yagukoreye ivyiza vyinshi ariko ukavyibagira.
ariko ca kindi kibi yagukorera umunsi umwe kitanezeje umutima wawe kikaba arico wisegura ku murango no mw'ijoro, ariko ivyiza vyose yagukoreye ntiwibuke namba. Uko niko abantu tumeze. Yarakugiriye neza, ariko hakabaho umunsi yakugiriye ikintu kidahwanye n'ico umutima wawe ugomba, naho coba kitari kibi, ariko kubera ko itahwanye umutima wawe ntiwacakiriye, ukirara ko mu gitondo, ukakirara ko mw'ijoro, ukacirirwa ko kikaba mu mutima wawe, kigatwara umutima wawe wose, bigatuma umugisha w'Imana utakubako, bigatuma amahoro y'Imana atakubako, bigatuma utaba umuntu ari epanui, kuko hariho ibintu vyazibiye umutima wawe. Ariko muri iki gitondo amahoro y'Imana akubeko, imbabazi za Data wa twese wo mw'ijuru zikubonekeko. Haleluya! Kugira ngo ubone kubohoka, imbabazi z'Imana zikubayeko, vya bindi vyose bica vyeyuka, kuko yakugiriye imbabazi. Imbabazi z'Imana zikubonetseko, Yesu aca kwiyereka, akaguhumura amaso y'umutima wawe akabona, ivyumviro vyawe bikiyumvira neza, ukacumera neza, ari ivyo wihana ukavyihana, ari ivyo bandaniriza kukabandanizamo. Imbabazi z'Imana. Haleluya! Imbabazi z'Imana nshuti yanje zibane nawe. Paulo yaramuhezagiye ati amahoro biva kuri Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Amahoro atava mu byo umuntu atunze, amahoro atava mu byo umuntu afise, amahoro ava ku Mana. Ayo yonyene niyo adatosekaye. Amahoro yo muri Kristo Yesu niyo adatosekaye. Ndakwifuriza kuzura mpwemu yera, ndakwifuriza kwamana ishimwe ry'Imana mu mutima wawe, ndakwifuriza kwama mu bwami bw'Imana. Haleluya! Kwama mu bwami, uri wenyene uba uri mu bwami, uryamye uba uri mu bwami, mu mutima wawe hadodobize iriba ry'amazi y'ubugingo. Yesu nashimwe. Aca aramubwira rero ku murongo wa 3 ati Imana nkorera nkurikiye ba sogokuruza, mfise umutima utanduye, utari mu ijwi rinyagiriza ikibi, ndayishimira yuko nkwibuka ubudasiba, uko nsenze ijoro n'umurango. Umutima w'umuntu akunda ubundi, cane yabanje kushingira intahe, kwishingira intahe. Aravuga ati Imana nkorera. Haleluya! Ati Imana nkorera ntari mu ijwi rinyagiriza ikibi. Nshuti yanje, hariho ikintu udakwiye kwirengagiza. Burya abakozi b'Imana kujya mpwemu yera ashinga intahe mu mutima ati uri mukuri, n'abajya nyene batari mukuri barabizi. Arabizi ati nukuri jewe naho mvuga Imana sindi muri yo, kuko umutima uramubwira. Na Paulo bati mfise nkorera Imana ntari mwijwi rinyagiriza ikibi. N'abatari mwijwi ribangiriza ikibi barabizi, n'abari mwamajwi abangiriza ikibi barabizi. Imana idufashe rero. Ndakwifuriza kuba umwe muri abo bakorera Imana batari mwijwi ribagiriza ikibi. Haleluya! Aravuga rero ati Yesu we, ati Imana nkorera nkurikiye ba sogokuruza. Hari habakurikira, hari abamwitangiye imbere. Paulo aravuga ati ndafise ivyitegererezo ndabirako, nawe urafise abakwitangiye imbere urabirako. Nshuti, urabire kuri babandi bakora neza. Haleluya! Babandi bagenda nk'uko Imana ishaka, babandi bakwereka akarorero keza. Imana ishimwe. Nanje ndafise abageretse akarorero keza, banyigishije gusenga. Imana nibaha umugisha. Banyigishije gusenga muri iyi nzi, abanyigishije kuvuga Imana nibaha umugisha. Haleluya! Yesu we, nibutse ibihe vyiza twabonanye n'abakozi b'Imana, ibihe vyiza twagendanye n'abantu b'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Abaha umugisha mwese abagize uruhara mu kunsengera no kunshigikira mu gikorwa c'Imana. Imana ibahezagire. Paulo nawe aravuga ati Imana nkorera nkurikiye ba sogokuruza,
mfise umutima utanduye. Imana ishimwe. Ngiki kintu umukozi w'Imana wese abwiza kurondera. Wewe mwene data uri kuranyumviriza, mukozi w'Imana uri kuranyumviriza, ukuvuga ijambo ry'Imana, urabe ko utarimwo umutima wanduye, urabe ko umutima wawe utanduye. Ubikore ufise umutima utanduye, kuko bitari uko uzoba uri kurajabutsa abandi nawe ubwawe utari kurajabuka, kandi bizoba ari buhombe kuri wewe, kuko atacu uzoba warakoreye. Ariko ugaruke ku Mana Data wa twese. Ndakugira inama nziza. Mwisi nta ciza kiriyo, oya, ariko mwijuru hariho impembo turindiriye Data azoduhemba. Imana ishimwe. Cavuga ngo ndayishimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ijoro n'umurango. Afise hore y'umuvyeyi. Muvyeyi atibagira umwana wiwe, muvyeyi asengera umwana wiwe. Nawe ati nanje ndagusengera, imisi yose ndagusengera, kuko ndakwibuka. Ku murongo wa 4 ati nibuka amosozi yawe, ngakumbura kukubona, ngo nuzure umunezero. Haleluya. Hariho abantu twifuza kubona kugira ngo twuzure umunezero, kuko tuca twibuka ibihe byinshi twamaranye nabo. Yesu nashimwe. Inshuti yanje uri kurankurikira, vya bihe byiza bimwe twagirana uracari muri vyo? Uracuzuye mpwemu yera kwa kundi? Uracuzuye umutima w'urukundo kwa kundi? Raba ko ariko bikimeze. Ufurura ingabire iri muri wewe yongere yake. Paulo arabwira Timoteyo ati ndakwibuka. Ati nkibuka urukundo rwawe, ati nkibuka amosozi yawe, ati nkibuka, ati nkumbuye kukubona. Hanyuma aravuga ikindi rero naco, ati kuko nibutse ukwizera kutarimwo uburyarya kuri muri wewe, ukwabanje kuba muri nyogokuruza, hanyuma kuba no muri mama wawe, hanyuma kuba no muri wewe. Tuhasangamwo ijambo ryitwa kuvuga ubutumwa. Ngo kwari muri Inakuru. Inakuru yavyigishije umwana wiwe, niwe nyina. None nyina nawe yavyigishije umuhungu wiwe, nawe abwiza kuvyigisha n'abandi bazomukurikira. Ndagaruka kuri wewe mwene data. Ugenza gute, uvuga gute ubutumwa mu nzu yawe? Uvuga gute ubutumwa mu bana bawe? Mbega inyuma yawe hariho abazosigara bavuga inkuru z'ibya Yesu? Canke naho uricariye gusa urahoze kugira ngo niwagenda ubutumwa buce bugendana nawe? Twige ngo ukwizera kwari muri Inakuru. Inakuru nawe avyigisha umwana we niwe nyina, nyina nawe avyigisha umwana wiwe. Natwe bene data duharanire kuvuga ubutumwa bwiza, duharanire kwigisha abana bacu. Iyi si ntabwo izobigisha, iyi si izobigisha ibindi bidahwanye n'ivyo dushaka. Iyi si izobigisha kuja kure y'Imana, iyi si izobigisha ibindi byose by'abisi bigisha abantu. Ariko wewe nshuti nkunda, fata abana bawe bicarike, babwire uko bimeze kose. Nibakura bashobora kubita, ariko mu nyuma bazogaruka bibuke bya bindi wababarira. Kuko twebwe akazi kacu turavuga uko Imana yatubwiye, niko tuvuga uko Imana idushoboje, niko tubikora. Ariko ntiturera amaboko, ariko twigisha abana bacu. Naye majambo nagomba kubabwira bene data. Mvuze amajambo menshi akubiye mu gatekste gatoya, ariko ni mpwemu yera kwigisha, mpwemu yera gushoboze kwigisha abo mu nzu yawe, mpwemu yera gushoboze abaswahili bavuga ngo kuendeleza injili. Mpwemu yera gushoboze nawe kubandanyiriza aho nyene, kugira ngo n'abandi bazosigaye inyuma yawe bazoshishikare kuvuga Yesu. Naye majambo nagomba ko dusangira. Imana nibaho umugisha. Ijambo ryo kwimenya uburiwe, mukozi w'Imana atarimwo buryarya, mukozi w'Imana wahamagawe nk'uko Imana igomba. Imana niguha umugisha. Amajambo meza yo guhezagira mwene data wundi. Uvyuke mu gatondo uhezagira inshuti zawe, vyuka mu gatondo wandike message uhezagira abo muri famiye yawe, uhezagira abo muvukana,
uhezagira abakozi mukorana ubaheshe umugisha mu izina rya Yesu. Kandi nawe nshuti yanje, wewe nawe uhindukire urabe ingene uvuga ubutumwa mu nzu yawe. Imana yera ibahezagire. Yari amajambo nari mfise kuganira namwe. Imana data ibaha umugisha. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu ndagushimiye kuko ushoboje kuvugana n'aba bantu bawe, nuko ubahezagire umwe wese mu bikorwa arimwo. Mu izina rya Yesu Kristo amahoro yawe abane nawe nabo mwami, kandi imbabazi zawe zibabeko. Mu izina rya Kristo Yesu ndabasengeye, uhoraho Mana waguye umuvyure, uhoraho Mana ugize icabura umugaburire. Mu izina rya Yesu amahoro yawe mwami abe muri bo, ubaneshereze intambara barimwo. Urakoze kuvyumvise, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Yari Françoise muriko muravugana. Nomero ya telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko turavugirako ni ishene Habonayo muri Majiskiri. Imana ibane namwe mwese, amen. Haleluya. Urakoze mwami Yesu.